mbega yemwe ibi bintu wazalendo bakomeza gukora vyiza cyane bakora igihugu ca Kongo bazohembegwa n'abandi bazohembwa n'Imana cyangwa ni Felix Tshisekedi. Iyi wazalendo irikira akora ibikorwa bikomeye cyane na cyane mu guhagarika M23 iboneka yuko irikiragerageza ifise ingwara ikomeye cyane yo kugira ngo bikunde ifate inovira, ariko M23 ikakomeza guzibigwa cyane n'iyi wazalendo ndetse n'izindi ngabo bafatikanije gucunga umutekano hano mu buseruko bwa Kongo. Yes, amakuru menshi ariko kibuga cy'intambara ni menshi cyane, ariko uno mwanya turaje kugira tubabwire uko ino operation yabereye Mikenge, uko izi ngabo za wazalendo zashoboye guhagarika bano basirikare ba M23 ndetse hatakarira n'abasirikare benshi ba M23, nubwo muri wazalendo hariho inkomere zagiye zibonekeza. Ariko turaje kugira duhakanya wa musisangozi wacu kugira aduhe ingene operation ino munsi yagenze, narijya muzi yuko adatangwa no kuduha ibintu vyiza n'ibintu bishasha. Ndanamushimira cyane ku kigoro no kumafasha kusomeza ariko aradukorera mwino minsi. Ndakuramukije kandi bwana musisangozi. Yego ndongeye kuramutsa cyane journaliste, ndamutsa n'abantu badukurikiranye ubugira kandi mu kanya gaheze kwari doje kubaha inkuru ya situation ihari mu gisagara ca Uvira, ariko twavanye ndabasizane yuko tugomba tubabwira ingene byifashe muri territoire ya Mwenga, localité ya Mikenge. Iyi localité yegeranye na groupement ya ijya Minembwe, hajya hari hasanzwe hari cicaro gikomeye cyane c'umuhari twigwaneho, bikunze kuvuga yuko wari umuhari wegukira abanyamurenge, umuhari w'abagwanyi bien sûr abarobere. Nkuko twabibatangarije ejo, aba FDNB ingabo za leta y'uburundi ziri mu gihugu ca Kongo ziri kumwe n'abawazalendo baravyukiye aba ba RDF, izi ngabo za President Paul Kagame ziri mu gihugu ca Kongo, ababiswe ngo naba M23 barabazindukiye babasanzaza, nubwo mu masayine nabo nyene bagize nuvuga barashoboye kwivyukiranya nabo kugira ngo barabe yuko byokunda abadeborde muri Uvira, mugabo bibabana ibyimfa gusa ku buryo ndetse banatakaje n'ingabo zitari nkeya. Uyu munsi rero, uyu munsi mu bucagucagu kandi mu Mikenge bongeye kubona amahano. Aba bagwanyi ba President Paul Kagame babonye amakuba adasanzwe muri Mikenge. Utiro byagenze gute mu Mikenge? Ahantu bamenyesha yuko hasanzwe usivye aba bagwanyi baba wazalendo barongowe na General ya Kutumba, hariho n'aba mayimayi basanzwe barongowe na Ngoma Nzito. Aba bagwanyi rero bagize coalition hamwe n'aba FDNB ziyangabo za leta y'Uburundi ziri muri kajya karere ku ufasha abagenzi babo, hamwe n'aba FRDC bagize urunani no kwitwa urunani rw'intamenwa bwo kugira ngo bashobore kwikurako M23. Nubwo bikivugwa yuko hariho ibatayo yaje gutanga renfort muri kano karere ka Mikenge, ariko reka tubabwire ingene byagenze muri operation yabereye Mikenge mu bucagucagu. Nukuvuga ko ingabo za leta y'Uburundi twayivuze bari kumwe ni coalition y'aba mayimayi barongowe na Ngoma Nzito hamwe n'aba wazalendo ba General ya Kutumba n'aba FRDC, bazindutse bataka ibirindiro by'aba M23 RDF bari muri kajya karere, barabakubita kabisa ku buryo bashoboye gukuramo ingabo 30 mu gatondo. Nta ndege yigeze iduga, bagwanye intambara yo hasi, babonana urusasi ku rundi, grenade ku yindi, irokete ku yindi, ku buryo aba M23 bahatakarije ingabo 30. Inkomere ni nyinshi. Ikintu cyatangaje abantu benshi nuko mu bagwanyi ba M23 bakomeretse batwawe kwa muganga, ibitaro bya leta, kandi ibitaro bisanzwe bifiswe n'aba RD n'aba FRDC. Ikintu cyatangaje abantu benshi bari bazi yuko ahubwo baca bahohosha
mugabo bariko babavurira ku bitaro byahajya hafi y'Imikenge, kandi ibyo bitaro bikaba biriko n'aba FRDC. Bivuzwe yuko rero barindiriye bafashwe hama bace babafunga nk'abaprisonnier, novuga dogueur. Iyi operation rero twibutsa yuko imaze iminsi 3 muri irya groupe hariko harabera imigwano nako muri irya territoire ya Mwenga, aho hatakaye ingabo zitari nke z'umubare M23 twari turabibashikiriza n'inkomere zitari nke, ariko byabananiye gushika ku ntego. Tubibutse yuko bagwaniye indwi 3 muri Plaine de la Rusizi, bava Kamanyora, Ruvunge kugira ngo bashobore kubandanya muri Uvira, ariko byaranse bahitamwo kugira gukebya inzira bikunde bace muri irya territoire ya Mwenga baze kudugira za Minembwe bahambye abatwigwaneho kugira ngo bace bamanuka bashike ku ntego yabo yo gufata igisagara ca Uvira. Ni inzira birabonekana yuko itabereye, ariko kubera ubushake bafise bwa kijya gisagara ca Uvira, turamaze kubabwira impamvu bakigwaye, turi bubisubireko. Byabaye ngombwa yuko rero basubira kandi kurenforcer ingabo hajya muri territoire ya Mwenga, precisement muri localité ya Mikenge, ahantu hariko habera imigwano kuri uyu munsi. Amakuru dufise nuko hamanutse batayo, nako haduze batayo iva muri mu gisagara ca Bukavu yerekeza muri rya territoire ya Mwenga kuja gutanga renfort ku bagwanyi babo bo muri M23 RDF. Ariko birabonekana yuko hano hantu hari ibintu bidasanzwe. Birabonekana yuko hano hantu iyi ntambara ikirabera ngaha iyobeye, yabaye akananira abahinga, kuko nabo ubwabo aba M23 ntayo batahura nimba Bukavu, Goma, Minova, Sake bashobora kuzifata mu masaha make, ariko hano hantu bakaba bakirikimbiye indwi 3 bikabananira gufata agasagara gatoya nka Uvira. Birabonekana yuko hari ibintu biri kubahinduka cyane kuri no rugamba rw'intambara irikirahuza umuhari M23 hamwe na FRDC. Urakoze cyane, ariko arakantu uvuze impita nibuka yuko imbere yuko baza kugwanira hafi ya Uvira kugira bikunde bafate Uvira, Colonel Nanga ndetse na General Makenga bari bavuze yuko bagiye gufata Uvira mu misi 2, ariko siko twabibonye. Wewe waza yuko ari giki cyatumye bitaba nk'ubwa mbere uko byabagoma ndetse na Bukavu? Iki kibazo ni kibazo kije mu mwanya wo, ikibazo kandi n'abantu bagumye banabyandika mu makomantere, ariko nibaza ko nari kwishura impamvu bitakunze, impamvu ahubwo yari yatanze yuko byokunda mu misi 2. Iyi mpamvu twarayivuze, ni impamvu nuko uburyo bafashemwe bijya bisagara bijya za Sake, Minova, Goma na Bukavu n'ibindi, nuko baba bizeye intasi zabo nazo mu kuzizera baziha uburyo zikoresha kugira ngo ziconvince aba FRDC hamwe n'aba wazalendo baba bari muri ako karere n'aba autorité locale. Ibi bintu rero yarabikoze, ibi bintu barabikoze Colonel Nanga, barabikoze muri territoire ya Uvira, kandi babikora ibihetangabo byinshi. Igihe batangarije yuko igisagara ca Uvira bagifata mu misi 2, ni ca gihe bari bateguye meeting mu gisagara ca Bukavu. Hama meeting ntibyakunda yuko iba ntibyakunda ko ihera amahoro, iza kurangira ari uko hatewe ibibombe 2 muri iyo meeting. Nyuma yaho atangaza icese yuko batanze imisi 2 kugira ngo bafate igisagara ca Goma. Icatumye rero atangaza iyi misi 2, amakuru yarasohotse nk'uko tuyakesha aba wazalendo bari mu karere ka Rusizi, nuko umwe mu ngabo mu barongoye mu batwara ingabo mu karere ka Rusizi yari yabimusezeraniye yuko aramutse amuhaye uburyo aza kugikura mu nzira nk'uko babikoze ahandi. Aya makuru twaracishije ngaha yaho uyu nyene yijeje Colonel Nanga yuko aza kumuha igisagara ca Uvira mu misi 2, ntiyarenze muri Sange, n'ubu niho yaciye afungirwa. Ibi rero biciye binyibutsa biciye byerekana isano riri hagati ya situation iri mu gisagara ca Uvira pour le moment
twababwiye yuko mu gisagara ca Uvira bene gihugu bagize manifestation yo kwiyamiriza indongozi shasha za gisirikare babahaye. Bivuze yuko izi ndongozi shasha babahaye za gisirikare nizari zisanzwe ziri muri Sange hafi ya Kamanyora. Aho naho niho hari wa muntu yemererana ko Colonel Nanga yuko azomuha igisagara ca Uvira mu minsi 2 ariko bikaba byabaye ingoma. Bivuze yuko rero ababene gihugu bo mu gisagara ca Goma bagize amakenga, kandi birumvikana umuntu afise ubwenge agendana amakenga bagize afise ishingiro. Bagize amakenga yuko boba bahinduye inzego kugira ngo izi zije zorohereze M23 gushobora gufata iki gisagara ca Uvira. Ni nayo mpamvu rero Colonel Nanga yatanze iminsi 2 afise icizere kuri uriya musirikare yari yamuhaye yamushizemo ico cizere. Ariko kandi kuba bitakunze mu minsi 2 ntabwo bisigura yuko mu mitwe yabo byafuditse. Turavye utwigoro bamaze iminsi bariko barakora, aha ndavuga M23 RDF, turavye ingabo bamaze iminsi baburira ku rugamba bakiriko ariko bakaguma barwikaho n'izindi, birabonekana neza yuko bari determine igisagara ca Uvira quelque soit le coup vyobatwara bobo bariteguye kugira ngo barihe ico kiguzi cyose, mugabo igisagara ca Uvira kije mu minwe yabo. Aha rero hasigara kwibaza nti mbega abakomando ba FDNB bari muri kajya karere baratanga Uvira, bararasha kugira ngo Uvira ishobore kuja mu minwe ya M23. Aha rero niho hari ikibazo gikomeye cyane gose, tugiye kuraba n'ingene aba ba wazalendo nabo bari determine. Birabonekana yuko igisagara ca Uvira nk'uko bariko barabivuga kiza kuba irimbi ry'ingabo nyinshi za M23, peut-être n'izindi zo kurundi ruhande, nka hamwe M23 yobandanya ishiramo ingufu nk'izirashiramwo kugira ngo bikunde gisagara ca Uvira kije mu minwe yabo. Ego hama musisanguze harakantu uvuze gatumye umengo no gusubiza inyuma udufasha ahantu kumbore nabe ko baradukurikirana bakagiriye amatsiko. Wavuze yuko mwashoboye guhagarika umugwi wa M23 ahimikenge harimwo mayimayi. Izo mayimayi ariko abantu benshi baziheruka kera. Mayimayi zari zizwi nk'ibisuma, abenshi barabizi bazi histoire ya mayimayi, ariko uno munsi turazumvise mu rugamba rwo guhagarika M23. Mbega mayimayi zozo vyifashe gute n'abantu kiko tutari tubamenyereye mu izi ntambara? Aba mayimayi tkuvuga yuko n'umuhari wavuyemwo wazalendo babonye ko akazina mayimayi kabasuze stima, bivanye n'amabi baba barakoze bacitwa aba mayimayi bahitamwo kwitwa aba wazalendo. Aba mayimayi rero umuhari wari wo wose kugira ngo ufudike akagirire ntibikunda. Hari abantu usanga ari gishitsi c'umuhari runaka, ku buryo nubwo habaho kwemeranya ko umuhari bagomba kuwusenya bobo usanga batavyemera. Rero aba mayimayi n'ubu baracahari, mugabo nta nguvu bafise. Abenshi bahoze muri mayimayi nibo bari muri wazalendo, ariko kuri uyu mwanya twabonye coalition ya wazalendo n'aba mayimayi ku rugamba, aho bose bashize ingufu hamwe kugira ngo bashobore gutuza umwansi wabo ariwe M23. Noneho se aba mayimayi gusa, mu biganiro biheze twarababwiye ko ari n'iyindi migwi isanzwe, imigwi igwana muri Masisi. Niho twababwiye ko hari undi mugwi wafashe nawo iya mbere mu kuja kugwanya M23 kuko babona ibikorwa ari kirakora bitanejereje ibikorwa bari barakorera abene gihugu ba Kongo. Aha rero ntimutangare mwumvise ko hari n'undi mugwi wavutse cyangwa usanzwe uhari utavugwa, mugabo nawo wiyemplitse muri intambara yo guhabuza igihugu cabo. Aba wazalendo, aba mayimayi n'iyindi migwi iriko irafata urugamba, iriko iraja ku rugamba, baramaze gutahura neza M23 icarico, baramaze gutahura neza intumbero za M23. Niyo mpamvu bariko baharanira
agateka kabo mu gihugu cyabo, ntibakeneye yuko ubudongo bwabo, isi yabo yimugwa ngo igende mu kindi gihugu. Aba bavuga yuko botuma babona banyanyaswa n'umukongomani wabo aho uko bonyanyaswa n'akavamahanga, ni ukuvuga undi muntu avuye mu kindi gihugu. Tubabari gatoyi twisubira inyuma tumera nk'abagaruka mu vyaranze urugamba. Wari watubwiye yuko habonetse renfort ivuye i Bukavu iza gufasha abasikere ba M23 bariko barakubitirwa aha Mikenge, ariko turashaka kutubwire uko vyarangiye iyo ngwano n'ingene urugamba rwarangiye n'ingene n'umwanya biriko biragenda kumbure izo nguvu zavuye Bukavu zirashobora kuba zifise ico zahinduye ku rugamba. Kuri uyu mwanya ntabwo imigwano irahagarara, ariko aha muri lokalite ya Mikenge aba M23 babirukanye bashwiragiye, ariko iyi renfort yajiva Bukavu ntabwo yari bwabashikire kugira ngo bashobore gutanguza imigwano gushasha. Ariko urazi ko ahantu habereye imigwano haguma havuga urusansu rumwe barondeza yuko atamugwanyo bayinyegeje muri ako karere canke yoba ari hafi muri ako karere. Izo rero ziracavuga. Muri aka kanya turi mu masaha ya saa sita, imigwano isa niyacureshe hano muri lokalite ya Mikenge, ariko ntibivuze yuko yahagaze, kuko iyi renfort yajiva Bukavu twabwiye ko ari batayo, ntirashika neza ngo ishikire aba bashwiragijwe bakugwa muri iyo lokalite ya Mikenge. Ariko amakuru dufise nuko bashwiragiye bagumye muri territoire ya Mwenga, ariko bari hafi ya Mikenge. Reka rero turindire ayandi makuru tuza kuronka atohojwe neza, turaza kuyabashikiriza ari nka hamwe iyi renfort yajiva muri za Bukavu ishikiriye baramutse batanguje iyindi migwano. Urakoze cyane. Hama twumvise renfort ko yavuye Bukavu. Ku makuru dufise nuko iyi Bukavu biboneka neza yuko atabasikare ba M23 benshi bariko barayigaragaramwo basigayemwo, abenshi bariko baratanga renfort ino kugira ngo bikunde bafate Uvira. Mbega musesangozi wacu ibintu nibishobora guhindukirira bikaba bibi iyi M23 igasanga yatakarijemwo Bukavu? Iki ni ikintu twavuze na President Tshisekedi yatanze itegeko. Iri tegeko twari babwiye yuko itegeko yahaye ingabo zose zimuyoboka zaba wazalendo, aba FRDC hamwe n'aba FDNB, bikunde ko n'aba M23 bariko bakorera kwa rino tegeko, kuko bazi yuko uruhigi akanya akariko kose ruza guhindukira bagatangura kwagabwa kw'ibitero hano mu bisagara, ndavuga nka za Bukavu na Goma bamaze kwigarurira. Kandi ibimenyetso ni byinshi yuko uruhigi rushobora guhindukira akanya kariko kose. Reka mboneraho n'akaryo ko kugira ngo ndabikebanure, sindabikebanuye komtere kuko turamana turirigwana tugumana ngaha kuri unobuga rwacu tubaha bishasha. Reka manze nongere nshimire umusesanguzi wacu. Yego nanje ndabashimiye cyane bwana journaliste. Urakoze cyane, nizere ko tuzo kuhongera kugukenera kumbure mu makuru aza kubareka cicikanaho utubwire ingene uru rugamba ariko rurabera Mikenge rwarangiye n'ivyo rwasize gononye, nubwo hari vyinshi bimaze kononekara. Reka ndangize ndanashimira cyane abantu bose badukurikirana, urukundo muri ko muratwereka ntirusanzwe, natwe dukomereza kugira tubaho ibintu vyiza bishasha. Muganya mu dukurikirana atasubscribe urakora nuko wacerewe cyane, kuko abandi babikoze kera kugira ngo inkuru dushize ko nshasha yose za nkuru ziba zizewe, murabizi muramaze kubimenyera yuko udafyonze kuri subscribe fyonde nuko azogira uzoronka inkuru ari uko abandi bagutanze kuyimenya. Reka mbere nk'ubasezeye, ciao ciao, turagasubira mu kanya kari imbere.